is BSTV. This is BSTV. This is BSTV. Akiri kw'ishure akirondera aka gapapuro je nakita agapapuro kari n'agapapuro Yesu ashimwe cyane ukavuga ko ari icuma baguhaye zana tugatureko kadasha karasha Yesu adufaye cyane. Rero umuntu amaze kuronka kajya gapapuro sinakisha agapapuro ngo nakagaye karazimbye kandi kararemeye ntuzugatabure ntuzugate mugabo nikaza hagutera kuva ku mana yawe. Yesu adufaye cyane. Ndakisa agapapuro kugira no have wumva ngumere nk'ababandi. Rero aka gapapuro abantu benshi bamaze kukaronka baca bagenda nenga hemwe hari n'abahindura ingendo ukahindura ingendo wahora uvuga ikirundi ugatangura kwiguvugisha ibifaransa ariko ibyo bifaransa birafise aho bivugirwa. Genda ubivugira ku ishure, genda ubivugira aho bavuga ibyo bifaransa n'ibyongereza n'ibiswahili ibyo uzi yuko bitariko birahezagira abantu nubivemwo. Haleluya. Ako gapapuro rero maze kukaronka benshi baragenda bakakagarira ko bakagara ariko nta gapapuro gatoya. Imana itazokubaza ngo mbera ngo wari ufise ngo diplome ngo imeze gute ngo mwije no ivyo Imana ntizobikubaza. Irabizi yuko kandi aho yakugiriye ubuntu kukaronka. Haleluya. Eka n'ubuntu wagiriwe kukaronka ahandi ho wari gukabura. Amen. Ahabizi bavuga none hajya ariko aravuga uko akora agapapuro none ejo ntitagafise none. Haleluya. Nazira gafise urumva nkajewe ndimwo. Haleluya. Muce bugufi ubwo bupapuro ureke kubashira hejuru uyikize bashira hejuru ni Imana yo mwijuru. Haleluya. Reka ndababwira ikintu kimwe umunsi tuzopfa hamwe wopfa ukaronka akazi ka leta bavuga ati ni nimero wamuhemberwa k'amafaranga ibyiza baza bagushira iruhande y'umutwe baza bayiguseguze mu borande kuko ntazizoba ikimaze naco izoba ikimaze. Yesu adufaye cyane. Ngomba ndakubwiye naho waba uriho ukaba ufise ako kazi ka leta ukaba ufise uyirira nyene ukayirira sivyo ukaba uyirira abantu bufise amadiplome. Haleluya. Haleluya. Hariho abatema ngo ati amen. Ega ni haleluya. Ni mutazire izina ry'umwami Imana. Haleluya. Aba bantu dufise aya madiplome naho waba ufise akazi ngomba ndababwira ikintu kimwe umwana wiwawe ntushobora kumucira ku bwenge buvuye kuri iyo diplome yawe. Nimba wari ushoboye ibiharuro ukiri ku ishuri ntuvugira ngo umwana wawe azoshobora ibiharuro. Nimba wari ushoboye igifaransa hari igihe uzosanga umwana wawe igifaransa ntagishoboye. Ni ikintu udashobora gucira ko muvukana, ni ikintu udashobora gucira ku mwana wawe, ni ikintu udashobora gucira ko uwo mukundana. Yesu adufaye cyane. Pasika itubwira ngo nurengane nuko ngo genda musabe uhoraho Imana yanyu. Haleluya. Sinabarekuye kugira ngo muce mugenda hariya mu bugaragwa hariya ngo muheze ngo murye mutambe munywe ariko byavugwa ngo bariko barasaba Mose bavuga ngo tureke tuze gusaba uhoraho Imana yacu. Haleluya. Tureke tuje gusaba uhoraho Imana yacu. Ibihe bizokugaragaza uwuriwe. Yesu adufaye cyane. Ibihe bizokugaragaza wewe uwuriwe. Ibihe bizongaragaza jewe uwondiwe. Yesu adufaye cyane. Nicyo jambo tugiye kurangirizako. Ibihe bizongaragaza jewe uwondiwe. Ibihe bizokugaragaza wewe uwo uriwe. Yesu adufaye cyane. Murabona tubona neza. Haleluya. Ikoti urabona nkaje nataye ndaberewe. Haleluya. Haleluya. Akarato nashize ko ndaberewe. Ubutumwa ndavuga ni umuntu mwiza. Haleluya.
ibikorwa by'Imana ndakora, ndava mu kagongo ndafukama, nkafukama n'abamama banje nkunda cyane, nkavuga ndi umuntu mwiza. Haleluya. Mugabo hari ikintu kinyegejwe. Ibihe bizogaragaza jewe uwo ndiwe, ibihe bizokugaragaza wewe uwuriwe. Ikigira 10 ahari ntwavuga hanone, ntwavuga itanga. Haleluya. Ibikorwa by'Imana ntiwaba wabikoze. Hari abenshi, hari nabo mwizeye umva, kuko ivyo bikorwa mutobihurirako mwese. Barageze ngo Alexi nabe kontakte wa korali, Eliezer nawe nyene mukontakte wa korali, Vastine nawe nyene nabe muri korali, nuko Gaspari nabe umurongozi w'ugwaruka mu bushidikori bwose. Nanaka mumbabarira, hari igihe uvuga umuntu ntabitore neza, ariko mama Obedi nawe n'umukenyezi arongoye abakenyezi ngaha muri paruwasi, mu bushidikori. Murakoze cyane. N'abandi umva, baratwizeye, baraduhaye ibikorwa kandi babiduhaye batwizeye. Haleluya. Ariko ngo ndababwira ikintu kimwe, hariyo umwanya ibihe bizotugaragaza abo turibo. Ibihe bizokugaragaza uwo uriwe nshuti yanje. Hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe, zikagenda ziraseka zigenzi zazo. Izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe, zikagenda ziraseka zigenzi zazo. Izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe, zikagenda ziraseka zigenzi zazo. Izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe, zikagenda ziraseka zigenzi zazo. Izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Ibihe bizotugaragaza twebwe abo turibo. Yesu adufashe cyane. Ubanye umuntu yitwa Yuda, bari baramwizeye, bamubwira ngo ewe Yuda, ni wewe twizeye, n'abari wowe utubera umubitsi. Bantu bamuravye baravuga ngo turafise umubitsi mwiza. Abigishwa ba Yesu bariko baramuraba baravuga ngo turafise umubitsi mwiza. Bariko bararaba uwo Yuda, baravuga ngo turafise umunyamabanga. Haleluya. Baravuga ngo turafise umwizerwa. Ariko ivyo yarabitse muri we, ntabwo yari umubitsi mwiza, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo rimwe na rimwe yari n'umusuma. Yari umusuma wo mwibanga, yari umusuma atazwi n'amategeko, yari umusuma. Yuda yari umusuma, yari afise ico bita itama. Yesu arafashe cyane. Yesu adufashe. Ibihe bizotugaragaza twebwe abo turibo. Ikindi gihe ni Petero abonye Yesu ko bamutwaye, aravuga ngo nanje ndamugwa inyuma, mugabo kubera igihe kitari coroshe, wewe uri uwo muribo. Ati nivyo uvuze sindabizi, wewe n'imvugo yawe yakuranga. Ati ivyo sindavyumva, bikanatsinda uri umunyagalilaya, wowe turakuzi. Ati ahubwo sinumva nivyo mumbarira. Ibihe bizokugaragaza uwo uriwe. Yesu arafashe cyane. Mu gihe cy'amagorwa tuzomenya ngo naka yari umukristo canke ntiyari umukristo. Hariho abaje mw'ishengero baje kurondera ico birira, hariho abaje mw'ishengero baza kurondera
umuziki gusa. Umunsi bitari vyozina nk'ukwezi kose, ibihe bizotugaragariza bamwe bamwe ico bari. Yesu adufaye cyane. Umunsi umwe ibihe bizogaragaza abo turibo. Imvura yaguye canke sinukugwa gusa, imvura yokuba bakarahira ati ntituza gusenga. Ibihe byose ibihe none. Yesu adufaye cyane. Ibihe bizotugaragaza aho turibo, ibihe by'amagogo. Burya nabamenye mwebwe ntabwo musanzwe mundonderera urukundo. Ntimuriko murandonderera urukundo, ahubwo murondera ya mitsima nabaha wa munsi n'aya mafi. Uwo munsi abantu barababara, bataha babonye Yesu, bamubonamo iyindi shusho atari nziza. Barumva nyene ko batamerewe neza. Kubera iki? Kubera ibihe. Yesu akutabara. Ndazi umukobwa w'imfuvyi, umukobwa by'ukuri w'imfuvyi atagira se na nyina. Si imbandanya vyinshi kuri we, ariko uwo mukobwa hageze igihe haza umusore aza kumuhenda. Aramuhenda, amubwira yuko akeneye ko kumutwara, ngo aramwigisha, nuko ngo azomwigisha arangize amashure. Mugabo wewe ntiyashaka kumutwara, yashaka ko basambanye igihe kirekire, kubera ibihe yari arimwo vy'ubupfuvyi no kubura amafaranga. Aho kumira kuri Yesu, yahavuye noneho yemera ubusambanyi, kandi uwo muhungu ntiyamutwaye. Yesu afaye cyane. Ibihe birashobora kutugaragaza abo turibo, ibihe by'amagogo. Kandi ibihe by'amagogo ntushobora kubikuraho mw'isi. Amagogwa mw'isi ariho. Yesu afaye cyane. Ibihe by'ubutunzi bizotugaragaza abo turibo. Yesu afaye cyane. Nibihe by'ubutunzi, amadiplome, nako nababwira ngo amadiplome arabice bigacika. Amadiplome adushiramo ibiharuro, ibyo dukora byose ibiharuro. Ngo jewe narize, abariko baraja mw'ijuru nibaje bavuga ngo jewe narize. Bavuga ngo jewe narizeye Kristo. Haleluya. Je ndi umukristo, niko baririmba. Tuzokandagira i Yerusalemu, amina, kubw'icubahiro twahaye Imana. Amina, amina, kubw'icubahiro Ibihe by'ubutunzi bishobora kugaragaza abo turibo. Yesu adufaye cyane. Abadandaza, haleluya. Abarimyi, haleluya. Abantu babaga inyama, haleluya. Abarovyi, haleluya. Nta murovyi arimwo, nta muyangayanga arimwo, haleluya. Abafise akanoti, haleluya. Abafise inzu nziza, haleluya, haleluya.
bizotugaragaza abo turimwo. Uzobona abantu barondera ibihe bizotugaragaza abo turimwo, abo twebwe turi bobe bukuri. Yesu adufashe cyane. Umviriza ibihe byakomeje kugaragaza Petero uwo yariwe. Petero uwo yariwe. Yesu adufashe cyane. Ibihe akanoti kazotuma umugabo yarose amafaranga acabona yuko umugore we badakwiye, ahubwo yoza kurondera uwundi. Akanoti kazotuma umukobwa atabona yuko yikwije, avuga ati aka kanoti nikoncika, hako kanoti kancika mvuma mpera Kristo. Yesu adufashe cyane. Jewe aka kanoti koncika mvuma ncikira nzokwakirwa. Nimutuze mutumara amazi. Haleluya. Nimuze mutumara amazi mw'abakobwa. Nimuze mumara amazi ishengero, mumara amazi abavyeyi babibarutse barakeneye inkwano. Haleluya. Reka ndabashira inkwano bavyeyi. Haleluya. Abavyeyi bacu barakeneye inkwano. Haleluya. Abigeme muri hano. Haleluya. Haleluya. Umukobwa, inkwano ku mukobwa niteka. Nukuri ugaherekezwa n'ubwije. Ubwije akaba aribwo buguherekeza. Ugacikira nyene. Reka aba byabaye ko muri hangane. Haleluya. Kuko ndabizi ko emwe aha nta mwango buri sato yobidahizwe, ariko ndiko ndababwira ngo inkwano, haleluya, ni ikintu kidasanzwe. Ibihe nibize bikugaragaze uboneka uri umunyantege nke, ubona akanoti hariya canke ububeshi hariya, ugaca wirukayo ugata Kristo. Imbere ni habi. Wa mukobwa, imbere ni habi, wewe ugomba gucikira. Imbere ni habi, wewe ushaka kwikopesha. Yesu adufashe cyane. Imbere ni habi kuko ntuzogira none, ariko hinga ndakubaza nshuti yanje, umunsi uzoba ugarutse muhira uje gutembera, uzoseruka uvuga ngo wamaziki mu yigenda ryawe, wamaziki mu yigenda ryawe. Yesu adufashe cyane. Hanyuma uzoseruka uvuga ngo wubakanye nande. Hari abaseruka bavuga ati mbega ujya mugabo wawe arakijijwe, ngo ya ngo arangwa agacupa ngo kamwe ngo kibiyeri ngo gusa ngo ntaboregwa. Ntaboregwa. Ati mbega ujya mugabo wawe ameze gute, ngo urumva ngo ujya mugabo wanje ngo agatabi ngo arasonga kunywa ngo tubiri ngo ku munsi, ngo mugabo ngo ntabandanya, ariko sha aranywa. Umwizana musho bifatana bite. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Ati mbega ujye mugabo hajya mwaranditswe ngo yaye ngo urumva ngo twigo ngo turabitegura, basi waramaze gushaya. Ukwandikwa si itegeko ryo mw'isi, ni itegeko ry'Imana. Kwandikwa ni itegeko ry'Imana. Niba mutari mubizi, menya ngo kwandikwa ni itegeko ry'Imana. Ryashyizweho nawe mw'isi, mugabo tubibona mu ijambo ry'Imana ngo muri iyo minsi icyagezwe kiva kuri Kayisari Augusto, ngo umuntu wese agende yandikwe. Haleluya. Ngo rusansoma ya mbere, ukwandikwa kwa mbere, yo Mariya na Yosefu barafatana amaboko. Haleluya. Ngo bagenda ngo kwandikanwa, ngo nuwo yarakoye. Haleluya. Inkwano ukwandikwa. Haleluya. Kiruwa muri kumati inkwano n'ukwandikwa. Hariho ababyeyi bosha abana bakosha abana nabi, bakakubwira ngo ujya muhungu ngo ntumuhushe, ngo bifise gute. Ahubwo iyo uvuga ngo ujya muhungu arafise Yesu. Haleluya.
uzobona abantu bafise amafaranga, abantu bafise amafaranga, abantu bize abenshi nababanye nabi. Abantu bafise amafaranga ndagisubiyemwo, kandi abantu bize abenshi babanye nabi, zirasha bwaca zikazima. Yesu adufahe cyane. ahazazimye kuri benshi. Hari abaraye baraziturira banuka imyotsi, baraye mu muriro, ariko John ko ndababwira ngo yemwe ibihe bizogara naho shazizima bukeye. Hari umunsi bizoja habona. Nta uhisha inzu umwotsi. Inzu iriko irasha ntushobora guhisha umwotsi. Yesu arufashe cyane. Yesu arufashe. Amafaranga ni mabi, arashobora kukugwisha iyo uyakunze ukarenza urugero, ashobora kuguhemutsa. Yesu arufashe cyane. Aya mafaranga nariya pore murayize cyane, murakoze cyane. Reka ndababwire cyanyuma nuko tuzoguha pore, ngo barababwira ibyo ubutumwa bwiza buvugwa abantu bakabukengera, imborego zikaguma ziborerwa, abanywa ubugoro bakaguma banywa ubugoro, abaroga bakaguma baroga, abantu bakaguma umva ntibahinduke. Urumva turi mu ishengero ry'abantu badahinduka. Nariya pore sana nirijifanya murokore. Umva umuntu ukigira nyene umuntu yakijijwe, ukigira umuntu nyene w'umuhatari, ngo barababwire Satani ntagira ibanga. Satani ntagira iki? Satani ntagira ibanga. Uwo mwabigize mu misho, uwo mwasambanye mu misho, natakuduza kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, azogenda abivuga, kandi inkuru mbiranyaruka kumenyekana cyane. Niko navuga ngo Pasika nziza, iyi Pasika itubwira ngo tugiye gusaba Uhoraho Imana yacu. Haleluya. Tugiye gusaba Uhoraho Imana yacu. Nimwumvirize ibyabaye kuri Petero. Ngo Yesu yiyerekanira ku kiyaga cy'Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga cy'Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajana nawe. Umutwenzi ugitambika kuri kane, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Nuko Yesu arababaza ati bana, hari icyo kurya mufise? Batoya. Arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati n'umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera impuzu, kuko yari gusa araheza yikubita mu kiyaga. Yesu adufaye cyane. Abarovyi none iyo mugiye kuroba muca mutizo mwambaye? Abarovyi iyo mugiye kuroba muca muta izo mwambaye? Ibihe umva iki gihe ati Yesu nitukiri kumwe, Yesu yagiye, Yesu yapfuye, mugabo muri icyo gihe nyene Petero ngo cyagenda. Ese yapfuma agenda kuroba gusa, muga ntagende guca ati impuzu. Umukozi w'Imana ati impuzu, umugabo ati impuzu, umusore ati impuzu, inkumi iti impuzu. Bose nawe upere uti impuzu, uta impuzu. Bona amajambere ngo warize, ngo ufise ngo ibyo urya, ugaca uta ibanga. Yesu arufaye cyane. Urumva
guca uhinduka ngo mwarimu uri muri kumwe, ngo mubwirize ngo ntambona, ngo mawe ngo ntambona, ngo papa ngo ntambona, ngo umugabo wanje ntambona. Yesu adufashe cyane. Ushuti impuzu, ushuti ibanga, ngo ni mw'ijoro ntuzamenya aho uhurira n'abakwe, ntuzamenya aho uhurira n'abakazana, ntuzomenya ubuzokubona, naho batokubona Imana yo mw'ijuru irakubona. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Kandi ngo barabwira uratibanguka rica, ariko ntavuga ngo utayibanga ngo ushawunguka, ikanusha wunguka. Ngana Petero iri joro hari zo yaronse inkara gusa, ntacyo yaronse. Naho uzorita iryo banga, wowe nyene uzogaruka wiririra wiyuha amosozi, uvuga ngo ndagowe, uvuga ngo ndapfuye, ntawe uzogutabara. Uzopfana umubabaro. Kandi ibyo mufyinata mumenye yuko iyo umuntu kenshi atakaje ubuntu, gutakaza biroroshe, kongera gutora biragoye. Yesu adufashe cyane. Basesa muyoze bariho, barubura kigongwe bariho, abantu batagira isoni bariho. Cunga neza agakiza kawe. Haleluya, haleluya. Tuje gusaba uhoraho Imana yacu. Haleluya. Yesu nabahezagire. Tuye gusenga Imana. Sinzi uwo uri kurasaba muri no misi, sinzi ibyo uri kwajana navyo. Abateka mitwe barahari ni benshi, abateka mitwe ngo bandabasubiremwo barahari ni benshi. Sinzi bikuryohera, ariko iciza nuko wosaba uhoraho Imana yawe. Haleluya. Aha je niko ndavugira imbere yanyu, noshaka gushinga akantu k'agateka mutwe nkakita nk'icumba canke nk'ishengero, nuko nyene bariko barabituza. Aha sinobura abo ncika na 10 canke 5 20. Urazi uko ndabikora? Nca mvuga ni ubu ikishumba cyacu canke ishengero ryacu gitwa vuga ukuri. Nk'akarorero, vuga ukuri. Nca ngenda muri Anglikane nkaca nkorayo ibintu bibiri mbona bitagenda neza, nkaca ndabitwara. Nkaca ngenda muri Panekote nkigayo ibintu bibiri nkabitwara, muri Katolika bibiri nkabitwara. Nca ndabahamagara abakristo, jewe mvuga ukuri. Nkaca ndabirondera muri bya birimi byo hakurya y'amazi. Nkaca mvuga ni vuga ukuri, mu Gifaransa ni disons la vérité. Okay, mu Cyongereza tell the truth. Mu Kiswahili sema ukweli. Mushavuga ati Alexi representa legal. None simeze guteka umutwe none, nawe sinabacikanye none. Tugomba gusaba uhoraho Imana yacu. Haleluya. Atayindi Imana dusabye, kuko ibisigaye byose no musenyi. Yesu adufashe cyane. Muriho gutwagwa akayombekeye. Yesu nabahezagire. Urimwo ugomba gusaba uhoraho Imana yawe. Ibyo uyisaba uyisaba imbabazi, ibyo uyisaba uyisaba agakiza, ibyo uyisaba uyisaba imbaraga, ibyo uyisaba uyisabe kugira ngo iguhumure amaso. Urashaka hari icyo wumva wosaba uhoraho Imana yawe. Ndaguhaye kaze nimba rimwo dusengere hamwe. Mpore nizigera gusa amaraso singira undini atariye. Nimba urimwo hari icyo ugomba gusaba Imana yawe, ndaguhaye kaze uze dusengere hamwe.
Yesu abahezagire. Naya umusenyi. Yesu aguhezagire cyane. Nta wundi ariho wosaba. Nyoka ashobora kuguhuvya, so wawe ashobora kuguhuvya, bagenzi bawe bakaguhuvya, abantu bose bakaguhuvya. Wewe urimo ugomba gusaba. Ntacyo ubona wosaba Imana yawe, ntacyo ubona wosaba Imana yawe kugira ngo urugendo rwo kuja mu ijuru rugende neza, rukomere. Nawe ku murongo, nawe mujajuru, nawe nturimo, wowe numukeneye. Orutare nayahandi n'umusenyi, nayahandi n'umusenyi, ndemeshwa cyane umutima n'ibyo yansezeranije, naho reka abagwaye musabe uhoraho. Rekaze abafise imitwaro batura imbere y'Imana, bayitura imbere y'uhoraho. Rekaze abaremewe n'ibintu biriye babitura imbere y'Imana. Gire Yesu yawe tura imbere y'Imana, zanira Yesu byawe. Dusabe uhoraho Imana yacu. Ibihe bitaratugaragaza, ibihe nibize bihave bikugaragaza uri ku mupfumu, ibihe nibize bikugaragaze wafatanywe imbago banyeshure, ibihe nibize bikugaragaze uriko uratabura urya impapuro, ibihe nibize bikugaragaze nabi, bisigo bikwirukako, uhamagagwa n'imisore y'ibinywa rumogi, uhamagagwa n'abantu bataye ibanga, uri umukenyezi atakigusonera. Tura ibyo byose imbere y'Imana. Rekaze abakozi b'Imana kugira ngo bafashe ishengero. Yesu abahezagire, murakoze cyane. Rekaze babafashe. Imana yakoze cyane. Hari ikintu nabonye cyakunda gutera abantu bagahamagara bihana ntibaje, bahamagaye abagwaye, n'uwihana agacaza mu bagwayi. Icyo kintu rero wowe abikora yobihindura, kuko Imana yakubonye uje mu baje kwihana, yakubonye uje mu bagwayi ugiye kwihana. Urumva hari ikintu wamanza gukora cyo kunyegeza umutwaro wawe. Byiza rero umuntu yoza mu mwanya mwiza, umwanya ukwiriye batangiyemwo umwanya. Murakoze cyane. Turawukengurukiye Imana yacu, ijambo ryawe twumvise kuri uyu munsi mwiza waduhaye. Uyu munsi ntiwari bwigere ubaho, ariko twahongewe twebwe abagifise impwemu z'abazima. Mana uri mu ijuru, urabikwiriye kandi ubereye gutazigwa. Mana uracyari ku ntebe y'imbabazi, uhamagara ati nimuje mwese abarutse n'abaremerewe ndabaruhura. Ijambo ryawe ni iry'ububasha, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rirasogota, ijambo ryawe Mana rifise ubugi. Twumvise amajambo adasanzwe Mana uri mu ijuru wahaye umukozi wawe, kugira ngo umuntu wese Mana Imana yacu yumve ko akwiye kudahindurwa n'ibihe, kuko ibihe turimwo iyo bitujana Mana bitujana ahantu hatoroshe. Nico gituma dusenga umuntu wese yumvise aya majambo yawe, kugira ngo umuntu wese ashobore gushikamishwa n'ubushobozi bwawe. Mana yacu yo mu ijuru,
arindwe mu bihe umuntu wese abagezemwo, mu bihe by'inzara, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'ubutunzi, mu bihe bitandukanye, mu bihe by'indwara. Duhagarare nk'abantu b'Imana, duhagarare nk'abantu bagushingira intahe. Mana yacu yo mu ijuru, turagomba kugira ngo isengero ryawe ugeze uritunganye. Umuntu wese yumvise ijambo ryawe umweze kandi umutunganye. Mana yacu yo mu ijuru, hezagira abaciye bugufi, Mana bakweretse ibyabagoye, bagomba kugushingira intahe. Turabakweretse Mana kugira ngo baharire utabaharuriye, kugira ngo umuntu wese Mana yacu yo mu ijuru kandi umuhe inkomezi zo kwama agukorera. Mana yacu yo mu ijuru, turasengeye kandi n'abagwaye, Mana ubagirire neza. Abagwaye nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Mana yacu yo mu ijuru, turasengeye abaruse n'abaremerewe, turasengeye abagwaye ingwara zitandukanye, turasengeye abantu bagwaye amaestoma, turasengeye abantu bagwaye impwemu mbi, turasengeye abantu batandukanye Mana bafise ibibazo bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo. Mana babohore, Mana ubakize. Hari amaze igihe kirekire bagenda n'indwara, hari abagiye kwa muganga biranga. Mana uri mu ijuru, nubagirire neza abazi imbere yawe. Turazi kuri umuganga utabaganga bose, Mana bakize kandi aho ugendera n'abandi nabonye nubagirire neza. Abagwariye mu mihana, hari nabo utabonye baje gusenga kubera abagwaye, mu izina rya Yesu ubakize. Mana yacu mu ijuru, gende muri kino gisagara, abantu bagwaye, abantu barushe, abantu baremerewe, Mana ubagirire neza. Mana ubatabare, Mana ubagirire neza mu buryo butandukanye. Ugendere n'abagwariye mu bitaro, Mana turazi ko hari abagwariye mu bitaro, Mana ubakize, Mana ubabohore, kugira ngo ubushobozi bwawe busigare kwigaragaza mu isengero ryawe no mu bantu bawe. Urakoze Mana data, urakoze kuri Mana ugira neza. Tugushimiye ibyabaye, tukizwiye ko nibizoba, mu izina rya Yesu umukiza wacu.